bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Reka n'ubu tuganira ijambo ry'Imana, ngomba tugubandanye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana rivuga ibyo kuvuga kwa Yesu Kristo, ariko turaje kuraba iri jambo rivuga kubenga. Niryo jambo ngomba guhagarara ku kubenga. Yosefu yiyumvira kumubengera mu mpisho. Reka dusome mu gice ca mbere c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, duhereye ku murongo wa 18. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, amubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko ari umugororotsi kandi ko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe biboneke. Iri jambo, imbere yuko tuganira, nagomba tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu ubyagiye aheraho mu ijuru, ndagushimiye uyu mwanya unyemereye kuvuga ijambo ryawe. Ndasengeye iri jambo rize rifashe imitima ya benshi. Mwami Yesu urihezagire kugira ngo rigire ikimaze mu mitima ya benshi. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Umviriza iri jambo ngomba ko tuganira, ijambo rivuga kubenga. Naho twumvise ko ari inkuru zivuga rya Yesu Kristo, ni iri jambo rivuga kubenga. Yosefu yiyumvira kubenga Mariya. Ijambo ry'Imana ryamaze kutubwira ngo kuko yari umugororotsi ngo yanka kumutetereza, yiyumvira kumubengera hehe? Mu mpisho. Ibikorerwa mu mpisho byose kenshi ntibiba ari vyiza, byari byo mwijima, ariko ngo yiyumvira kumubengera mu mpisho atamubwiye. Ariko akivyiyumvira, Imana yoyo yari izi iciyumviro ciwe. Imana yari izi ico yiyumvira. Yosefu yiyumvira kubengera mu mpisho Mariya. Birababaje, ikintu kibabaje cyane. Birababaje kubenga. Iyo umuntu abenzwe birababaje. Ni ukuvuga iyo umuntu abenzwe arakomereka. Yosefu yanse gukomeretsa umutima wa Mariya, ariko Imana yoyo iba yabibonye. Nticari coroshe kumva ko atwaye inda. Yosefu byamugoye kwakira, yiyumvira kumubenga. Birashoboka ko yiyumviye kumubenga kubwo amajambo y'abantu benshi, kuko abantu benshi baba baramubwira ati Mariya atwaye inda. Birashoboka ko ico mucatumye agomba kumubenga ko coba cari kirimo. Umva, Yosefu yakomerekejwe nuko yabonye inshuti yiwe ifise inda. Ico caramukomerekeje.
Yosefu yakomerekejwe nuko abonye ko Mariya afise inda, nuko yiyumvira kumubenga. Ibyo byaramukomerekeje cyane cyane. Iyo Mariya akamenya ko agomba kubengwa canke yabenzwe, nawe yari gukomereka. Ariko Mariya ntiyigeze abimenya kuko byari ibintu bikiri ibanga, byari bikiri mu ibanga, byari bikinyegejwe. Ariko Imana ibigarurira hafi. Umviriza, imbere yuko tubandanya, kubenga rero ni ugukomeretsa umutima w'uwari warareheje, haba mu ruhande rw'umuhungu canke mu ruhande rw'umukobwa. Abakobwa ndaje kubavuga ko cane. Umuhungu kubenga kuri we nibisanzwe, ariko abakomerekeje uwo bari baravuganye. Ni naco gituma kenshi abantu bicana. Kenshi na kenshi iyo umuhungu abenze umukobwa, umukobwa arababara ku buryo yiyumvira no kumwica, kumukuraho. Ibyo biraba birashika. Ibyo biramaze kugaragara henshi, aho umuhungu abenga umukobwa, umukobwa akaca amugererera akamwicisha kuko yamubenze. Hajya rero kubengwa ni ikintu kibi kandi ni ikintu kitari ciza. Kubengwa ndamaze kubibona. Abasore benshi bishwe, bahawe amasumu kubwo kubenga. Reka turabe umukobwa. Iyo umukobwa abenze umuhungu nibisanzwe, ariko bizana ingaruka kuri wa mukobwa. Umviriza, ndabahanure ngo mpanure abakobwa. Iyo umukobwa abenze ubwa mbere, umusore amutumbere aje kumuresha akamubenga ubwa mbere, hakaza uwundi akamubenga ubwa kabiri, hakaza n'uwundi nawe akabenga ubugira gatatu. Iyo n'umukobwa abenze ubugira gatatu, abenze abasore batatu. Umviriza ingaruka yabo itari nziza. Ni ukuvuga ba basore baca bagenda barabihanahana. Umukobwa baca batangura kumutinya, batangura kumwinuba. Ibi biramaze kugaragara. Iyo umukobwa abenga kenshi, ni ukuvuga ingaruka yabyo ni iyihe? Ni ukubura umugabo, canke akaja ku mugabo nk'usigaye yihenura gusa. Kuko ibi biramaze kuba. Hariho umukobwa umwe yigeze kuvuga ngo jewe ntabonye umukoroneri sinzorongorwa. Nawe nta mashuri yari afise. Ico yiyaturiye nico cabaye. Amaze kuvuga ngo atabonye umukoroneri, yarindiye wa mukoroneri abira. Ubuza wese yarabenga, ubuza wese akabenga, ubuza wese akabenga, kandi yari umuntu w'Imana, yari umuntu asenga. Aho gusenga kugira ngo Imana imwereke kandi muhitiremwo muri abo bose baza, ariko wewe muri we kwari kubenga gusa. Ibyabaye nibiki? Yahavuye agenda kurongorwa n'umutama atagira icepfo ca ruguru kubwo kubenga. Rero nagira ndakugira inama, ewe mwigeme, ibintu byo kubenga ubireke. Ukabona umusore wa mbere agutumbereye, urabanza usuzume neza ko atari Imana ikurungikiye. Uwa kabiri akagutumbera, urasuzuma neza urabe ko atari Imana ikurungikiye. Nagomba ndakubwire muri abo babiri canke batatu, ntuzubabenge bose. Ni ukuvuga niwabenga
bose uzoba ufise impwemu mbi yo kubenga, kandi uzogira ingaruka, uzoronka ingaruka itari nziza. Ja ku bakozi b'Imana, ja ku bakozi b'Imana bagusengera bakugire deliverance, ni ukuvuga bataramuze iyo myuka mibi yo kubenga. Umviriza, ndiko ndakugira inama yo mwigeme. Ku muhungu n'ibisanzwe naho mu nyuma habamo ingorane, ariko ku mukobwa harimo ibibazo bitari byiza kubenga. Umviriza, wobaza uti mbega nomenya gute ko ari uw'Imana indungikiye? Uraje imbere y'Imana usenge Imana, hanyuma umaze gusenga Imana ukabona aje agutumbereye, ukumva umutima wawe uramukunze, wemere utiriwe uraraba hirya no hino, kuko hariho abavuga ngo ndindiriye ko Imana imumpishurira. Irashobora kutamuguhishurira, kuko Imana yaguhaye impwemu yo guhitamwo, Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamwo. Rero igihe wumva muri wo mukunze, emera, hanyuma ibisigaye uzogenda ubisuzuma buhoro buhoro muri kumwe. Ntukihutire kubenga rero, kuko abakobwa benshi bariko baragira ibibazo bivanye n'iyi ntumbero yo kubenga, n'iki kintu cyo kubenga. Abenshi bakarinda basaza batarongowe kubera impamvu zo kubenga. Rero Imana ibahezagire. Nagomba mpere akamo uyu musore, nawe ntiwiyumvire kuja uresha umwe wongera utora uwundi, uresha uyu utora urya, uresha uyu utora urya, bizokuzanira ingaruka itari nziza. Hazoza ingaruka itari nziza ku ruhande rwawe. Rero ni impanuro nagira ndabahe, mpe abasore n'abakobwa. Yosefu yiyumviye kumubengera mu mpisho, ariko Imana yitegereza Yosefu ko yagororokera Imana. Mu nyuma Imana iramwiyereka, niko Imana yabwiye Yosefu iti ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya, kuko Imana yitegereje ukugororoka kwiwe. Hanyuma Imana ivugana nawe. Umviriza ndakubwire nshuti yanje, umviriza ndakubwire ewe mu Kristo, wubaha Imana, usenga Imana, umugororotsi, kugira ngo Imana iguhitiremwo. Kandi Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamwo iciza n'ikibi. Rero gerageza gukoresha ubwenge Imana yaguhaye, hanyuma kandi usenge, wumvirize ko Imana ikurongora, kuko Imana irashobora kurongora icishije mu bwenge, irashobora kurongora umuntu icishije mu mutima, irashobora kurongora umuntu icishije mu buryo bw'amasengesho. Uko Imana irongora ni uburyo bwinshi, kandi Imana irashobora kurongora umuntu icishije no mu wundi. Muri bino bihe biragoye, kuko kera mu bakurambere ba kera wabona aribo bagiye kugusabira, ukabona bakuzaniye umukobwa, ariko muri kino gihe urihitiramo uko Imana yaguhaye bwo guhitamwo. Umviriza rero, ntugakore ikintu kibabaza mugenzi wawe, ntugatsitare. Umviriza nawe ntugatsitaze mugenzi wawe, ewe musore. Umviriza nawe mukobwa, ni ukuvuga umusore arinza gutumbera, nuko kenshi na kenshi Imana iba yamugutumbereje ko. Ntiwihutire kuja urabenga rero, kuko nakaga. Mbere hariho ababenga baramaze kurya ibintu by'abandi, baramaze kurya ibintu by'abasore. Aha rero bizobazanira ingorane mu abakobwa mwe. Umviriza, ntukakire ibintu by'abandi, kuko nakaga. Abantu benshi, abigeme benshi bararya amafaranga y'abasore, bararya ibintu by'abasore kugira ngo baze babatware. Ariko rero bakabahenda ngo barabemeye ko bazobatwara, ariko rero mu nyuma bizokuzanira akaga.
ndamaze kubona abantu benshi bagenda baburana ku bw'izo mvo. Umviriza, ndakugira inama, senga Imana, kuko Imana n'umujenama mukuru. Imana n'umujenama mukuru, Imana izokugira inama ico ukwiye gukora. Nuko bene data, Imana ikomeze kubagirira neza. Ariko sinorangiza ntagiriye inama n'aba basore nabo baza kurya ibyo abigeme bakabahenda ngo bazobatwara, bakaza kurya ibyo bakobwa bakabarya amafaranga bakabahenda ngo bazobatwara. Umviriza, uri kurarya umuhero, uri kurarya umuriro, hari igihe nutamutwara bizokugaruka ko uzosanga bakugerereye bakakwica. Kandi uko no gukomeretsa imitima y'abigeme. Nuko rero Imana ibahezagire. Ngomba ndangize ndabasengera kugira ngo Imana abe ari ibahitiramwo. Kandi ufise ikibazo ntiwibagire kwandika commentaire. Ufise ikibazo andika commentaire, ubaze uti mbega nobigenza gute, canke unterefone kuri 77 568 829. Nzokugira inama. Iyo ni WhatsApp, nzokugira inama kugira ngo umenye ingene uzobigenza. Dusenge, mara gusengera. Mwami Imana, girira neza uyu muntu ariko arankurikirana, ubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndamusengeye mu bibazo arimo byo kureshwa no kuresha, mu izina rya Yesu. Data buja umugirire neza. Yosefu nuko yakugororokera, nuko yakubaha, nico gituma wamugaruriye hafi. Yaragiye kubenga ariko umugarurira hafi. Mu izina rya Yesu Kristo ugirire neza abantu, abigeme, abasore. Data buja abatagira ingo ubahe ingo bazishaka, abashaka ingo ubazibahe. Mwami Yesu Kristo uzobukoze. Mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye. Amen.